Banywanyi ba Hejuru TV turabaramukije kandi turabaha ikaze muri aya makuru hagezweho muri uyu mwanya, aho mugiye gukurikira vyinshi bigiye bitandukanye birabana n'umutekano, politiki hamwe n'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu. Reka turamutse mwe mudukurikiye muri mu bice bitandukanye, mbere mu Burundi mwe muri mu bice bitandukanye ku mugabane wa Afrika no ku yindi migabane ya kure, mwese turabakengurukiye cyane ko mudahwema gukurikira amakuru tubagezaho. N'umwanya rero tugiye kwibanda kuri byinshi bigiye bitandukanye, muraza kumvirizamwo amazina menshi muri aya makuru, harimwo irya Bob Rugurika, harimwo uwitwa Vincent Nyandwi, harimo Evariste Ndayishimiye, harimo kandi Felix Antoine Tshisekedi, harimo Major Claude Ndikumana, harimwo inzego z'igendereza z'u Burundi hamwe n'u Rwanda. Ivyo vyose mu kanya gatoyi turaza kubigarukako. Hari benshi rero babandanya bavuga ko ubutegetsi bwa Felix Antoine Tshisekedi n'ubwa Evariste Ndayishimiye ngo bumeze kimwe, ariko kandi ingingo ya mbere tuza gutangurirako, hari ikete witwa Bob Rugurika asanzwe ari umuhuzabikorwa canke coordinateri wa IC Rapide Seruka hamwe na Vincent Nyandwi umuvugizi w'iryo huriro. Abo bompi bakaba barandikiye ikete umukuru w'igihugu, ndetse bakaba barandikiye abarongoye umurwi utegura amatora mu gihugu c'u Burundi de Burundi Seni. Barongoye umurwi rero ujejwe gutunganya amatora bakaba basabwa gutanga imihoho nonaha kugira ngo bahagarike amabi akunda kwibonekeza aturutse ku matora aba yateguwe neza. Muri aya makuru turaza kubibagezaho mwumvirize ibiri muri iryo kete Bob Rugurika na Vincent Nyandwi bo barashize ko umukono, ndetse barurungikira umukuru w'igihugu hamwe no muri Iseni. Turaza kubigarukako. Hari kandi umumajoro yitwa Claude Ndikumana, twababwiye ko hari izina muza kumviriza, n'uwo mu ngabo z'u Burundi yafatiwe mu mirwano yabereye ahitwa Kaziba, ndetse akaba yarafashwe na M23. Tukaza kubagezaho inkuru yose y'ingene vyoba vyaragenze ndetse n'ivyakurikiye. Mu Kirundo hari inama yabaye hagati y'inzego z'igendereza z'u Burundi hamwe n'iz'u Rwanda, benshi bakaba bafise ivyizigiro yuko imbibe zishobora kugururwa, navyo turaza kubigarukako. Ariko kandi mu bushikiranganji bw'abakozi n'akazi harimwo amanyanga ateye ubwoba ashobora no gushikana uwo mushikiranganji w'akazi n'abakozi mu mpimba. Hari n'ubusumwa rero bukomeye cyane bwoba bwarakozwe, turaza kubigaruka ko muri aya makuru, garukaho ku buryo burambuye. Kindi mwamenye nuko makuru bw'igihugu cangora yatangaje kuwa kabiri ko izogerana ibiganiro n'umurwi witwaje ibigwanisho hagati ya M23 hamwe na leta ya Kinshasa. Navyo tukaza kubigaruka ko mwumvirize ingene vyoba vyarateguwe. Fyonda subscribe canke sabone niba utari wafyondako, wibuke no kubitangariza bagenzi bawe bibasangiza kugira ngo badacikwa n'amakuru yose tubagezaho. Turabahaye ikaze. Abarongoye umurwi ujejwe gutunganya amatora muri Seni barasabwa gutanga imihoho kugira ngo bahagarike amabi akunda kwibonekeza aturutse ku matora atateguwe neza. Ivyo bikaba bisabwa n'ihuriro ry'abarundi bishize hamwe kugira baharanire gutsimbataza demokrasi, akaba ari urunani IC Rapide Seruka. Bakaba babicishije mu ikete baheruka kwandika, ndetse baryandike barongoye umurwi wa Burundi Seni kwigerekezo rya 5 kwezi kwa 3 2025. Iryo kete rikaba ryaratewe ku makuru na Bob Rugurika asanzwe ari umuhuza bikorwa canke coordinateur w'iryo huriro, na Vincent Nyandwi umuvugizi w'iryo huriro. Muri iryo huriro IC Rapide Seruka bakaba bashikiriza ko umurwi w'amatora wama ubinkwezi y'amarere mu mabi atandukanye, harimo ubwicanyi vyama vyibonekeza kuva mu mwaka 2010 biturutse ku matora aba yatunganijwe nabi. Aha rero bakagaruka ku bwicanyi bwibonekeje mu matora yo mu mwaka 2010, 2015 hamwe na 2020, haba mu nteguro yayo hamwe n'inyuma yayo. Muri aya matora rero abarundi benshi bakaba barishwe bazira ivyumviro vyabo vya politike hamwe n'imigambwe baturukamwo. Ibihumbi n'ibihumbi navyo rero vy'abarundi bikaba vyarataye igihugu birahunga bivanye n'ayo matora yariko ategurwa. Ubwo bwicanyi rero n'ayandi mabi vyama vyibonekeza amatora adatunganije neza bikaba ari vyo biraje inshinga iryo huriro IC Rapide Seruka matora yemereje kuba muri uno mwaka wa 2025 hamwe na 2027, bafatiye ku kuntu ayo matora yatunganijwe guhera iyandikwa ry'abazoyitabira, ikumirwa ry'abandi barundi bo mu migambwe itavuga rumwe na CNDD-FDD. Kigeretse ko muri no minsi rero hakaba hariko hibonekeza urwanika rw'imbonera kure ruriko rurakoreshwa n'imyimenyerezo ya gisirikare, rwongera ruhabwa n'inyigisho
n'ibirwanisho bicira umuriro hirya no hino mu gihugu, kubera ko bimaze rero kugaragara ko umurwi w'amatora wamufasha mw'ayo mabi yose nubwo bwicanyi bizingamitse igihugu. Muri iryo huriro ise Rapide Seruka risanzwe rurikiyemwo abarundi batandukanye, bakaba basaba abarongoye umurwi seni matora yimirije uwo ari indwi canke ni 7 commissaire du seni 2025-2027, bakaba rero basabwa gutanga imihoho, bagasaba leta ihari gutunganya ibiganiro bidakumira ku barundi bose kugira habone gutunganywa amatora nyakuri ari mu muco ahurikiyemwo abarundi bose. Iyo ise Rapide Seruka rero ikaba irangiza isaba abarongoye umurwi seni gufata nkama iryo kete boba barandikiwe na ba Bob Rugurika hamwe n'abandi bari muri ise Rapide Seruka. Major Claude Ndukumana muriko mubona muri iyo sanamu yoba yarafashwe na M23, akaba ari wo mu ngabo z'u Burundi yafatiwe mu mirwano yabereye ahitwa Kaziba. Kugeza ubu ntaco igisirikare c'u Burundi kiratangaza. Ni inkuru yari yabanje kuvugwa ku mbuga za Twitter zigiye zitandukanye hamwe n'ibimenyesha makuru. Twaragerageje kurondera ukuri kw'ibi kose, tubaza bamwe bo hejuru ihuriro Alliance Fleuve du Congo rifatanya na M23, bakabemeza ayo makuru ariko ntibashatse ko n'amazina yabo aja ahabona. Major Claude Ndikumana n'uwo mu ngabo z'u Burundi akaba barizwa mu batayo ya 10 yarabereye n'umurongozi cyangwa yari icegera c'umurongozi w'iyo batayo. Makuru akavuga ko we n'abasirikare yari arongoye bari kumwe mu mutwe wa FDLR baba barateye ibirindiro bya AFC M23 ahitwa Kaziba mu birometero bishika 15 hafi ahitwa Nyangezi hafi y'igisagara ca Bukavu muri Kivu y'ubumanuko. Imirwano ikaba yarabaye ku wa 2 w'indwi turimwo, nkuko rero watanze amakuru abisigura neza. Amakuru akavuga ko Major Ndikumana yoba yarashwe amaguru, abasirikare be bakaba baramusize aho M23 iramufata bugwate. Igisirikare c'u Burundi rero ntaco kugeza ubu cari catangaza kuri ibi, kuko Burundi bufise n'ingabo zagiye no kugwana ku ruhande rw'iza Kongo binyuze mu fatikanye, ariko ahenshi zari zirinze zatsinzwe na M23 ndetse ikaba igenda izihinda zija muri Kivu y'ubumanuko. Nta na rimwe rero Burundi bwigeze bwemera ko ari abasirikare bafatiwe ku rugamba muri Kongo, kuko n'abagaragaye M23 iriko yaberekana Burundi bwagiye burabihakana. Ikindi nuko mu Kirundo habaye inama hagati y'inzego z'igendera z'u Burundi hamwe n'iz'u Rwanda, ndetse benshi bakaba bafise ivyizigiro yuko imbibe zishobora kugururwa. Inzego z'igendera zigizwe n'abasivili hamwe n'abasirikare b'u Burundi n'u Rwanda barahuriye kuri uyu wa mbere ku mugwa mukuru w'intara ya Kirundo mu bumanuko bushira uburengero bw'u Burundi hafi y'urubibe rwo mu buseruko bw'u Rwanda. Inama rero ikaba yarabereye mu mwiherero yatanguye n'isaha 4 z'igitondo ihera saa 10 ihera isaha 10 z'umuhingamo kw'amakuru ava aho nyene. Iyo nama rero ikaba ije ibandariza ku yindi ya mbere yabereye mu Rwanda haraheze indwi zibiri, ibonwa nk'icizere mu gihe amakuru yegereye dosiye avuga ko mu vyari ku rutare rw'igwa hariko n'ikibazo c'igururwa ry'imbibe hagati y'ivyo bihugu bivukanye byo mu karere k'ibiyaga binini vya Afurika zugawe kuva muri 2024. Iyo nama rero ikaba yarabereye kuri Hotel Royal North iri muri quartier ya Rupfunda ku mugwa mukuru w'intara iruhande y'ibarabara rija mu Rwanda. Abanyakirundo rero batashoboye kwegera kugira ngo babone amakuru y'iperereza ry'u Burundi n'u Rwanda bari muri iyo nama. Bakaba barabwiye SOS Media Burundi keshi inkuru bati mwe barabara ryose rija hafi yahabereye iyo nama hari hazibiwe abasirikare n'abapolisi bo muri ivyo bihugu bibiri bari bacungereye hose, ndetse ku mpande zombi ija aho iyo nama yabera hari hazibiwe mu gihe n'abasirikare n'abapolisi bo mu gihugu vyombi bariko baracungira umutekano w'ico gikorwa. Nk'uko amasoko yacu atandukanye bivuga, iyo nama rero yahuje abakuru b'inzego zije. Nk'uko rero Kigali yo ibivuga, ikaba ivuga ko leta y'u Burundi yorohereza abarwanyi ba FDLR kuba bakwinjira mu gihugu bayiciye ko. Ivyo byose rero bikaba binaza byunyurwa n'amajambo mabi yagiye aratangazwa n'abategetsi b'u Burundi, avuga ko
u Rwanda ari umubanyi mubi. Tubabwire ko rero nubwo Kigali bivuga iyo mirwi yoba iriko iritegura gutera u Rwanda mu ntumbero yo kugaruka ku nguvu, uheruka n'umukuru w'igihugu c'u Rwanda Paul Kagame akaba yaragirije ingabo z'u Burundi ko zifashanya na FDLR mu ntambara yo kurwanya Mali M23 mu rwitwaje ibigwanisho uharanira agateka k'abatutsi muri RDC. Mu rero ukaba ufashwa n'u Rwanda ku bw'abahinga ba ONU. Leta y'u Rwanda rikavuga ko ari benshi ari ababeshi. Urundi rero bukaba bwararungitse abasirikare 10,000 kugira ngo bafashe ingabo za FARDC, ubwo ni ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'imihari ifashanya nayo mu ntambara yo kurwanya Mali M23, ubugenzura imirwa mikuru y'intara ya Sud Kivu na Nord Kivu mu buseruko bwa Kongo hamwe n'imipaka ya Uganda, u Rwanda hamwe n'u Burundi. Rero z'ukwezi kwa kabiri guheze, umukuru w'igihugu c'u Burundi Varisito Ndayishimiye yabwiye abaserukira ibihugu vyabo ko ku mugwa mukuru wa politike Gitega ko gutorera umuti ingorane za Kongo bizosaba ko ingabo zose mvamakungu zitahamagawe zikurwayo, kandi yakanatuzwa n'imirwi mvamakungu yitwaje ibigwanisho harimwo FDLR. Iminsi mike imbere yaho rero yari yagirije umukuru w'igihugu Paul Kagame guhungabanya akarere no gutegura ibitero ku Burundi. Mu wundi mubonano rero n'abaserukira ibihugu vyabo mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura, hari ivyicaro vy'amashirahamwe ya ONU n'intwaro. Imigenderanire rero yoba igiye gusubira kuba myiza naho imishamirano ikiri, ariko inama irashobora gutuma habaho impinduka zikomeye mu bijanye n'imigenderanire hagati y'ivyo bihugu bibiri bivukanye vyo mu karere k'ibiyaga binini muri Afurika. Abanyagihugu bavyo rero bakaba barindiranye igishika bizova muri ivyo biganiro, bikaba bizigiye ko bizogabanya n'imishamirano bigasubira kugurura imipaka kugira ngo asubire guhanahanwa ibidandazwa n'abantu basubire kugeneranira muri ivyo bihugu bibiri bibanyi. Amanyanga ko arakorwa mu bushikiranganji bw'abakozi n'akazi arashobora gukwegera umushikiranganji muri ubwo bushikiranganji. N'abakozi rero bo muri ubwo bushikiranganji biyamiriza amanyanga ariko akorwa n'umushikiranganji abarongoye Venuste Muyabaga, ivyo bo babona nk'ubusuma bwaba bwarateguwe kugira ngo basahurwe amafaranga bama bakatwa buri kwezi yitirirwa kwiyunguruza. None kubera ko umushikiranganji aheruka guhindura konti ica kwayo mafaranga, nk'uko rero bwabitoje mu bushikiranganji bw'abakozi n'akazi barahanye amasezerano n'ishirahamwe Van Transport risanzwe rikora mu vyo kunguruza abantu. Ayo masezerano rikaba yarajanye no kunguruza abakozi bose bakorera muri ubwo bushikiranganji, ariko ayo masezerano ntiyubahirijwe kuko iryo shirahamwe kenshi rivuga ko ryabuze ibitoro vyo kubunguruza. Reka tubanze tumenyeshe ko amafaranga akatwa abakozi bose muri ubwo bushikiranganji arenga hagati miliyoni 10 y'amarundi buri kwezi. Ayo mafaranga yose rero yahora aca kuri konti y'ishirahamwe Van Transport iri mw'ibanki Bankobu. Kuva rero ayo masezerano aja mu ngiro, abo bakozi rero ntibunguruzwa imisi yose, hari n'imisi haca batari kubunguruzwa na rya shirahamwe. Abo bakozi rero bakabandanya bashikiriza ko hari n'igihe bunguruzwa indwi imwe gusa mu kwezi. Mubabo rero abo bakozi muri ubwo bushikiranganji uribonekeza kuko kuva batanguye gukatwa amafaranga buri kwezi, mu nyuma rero ntibunguruzwe, bagumye basaba ko bosubizwa amafaranga y'imisi bataba bungurujwe kuko biba ngombwa ko bikora mu mifuko yabo kugira ngo bashike ku kazi, ariko vyaranze. Cagiye rero kubabaza cane nuko umushikiranganji yashizeho umurwi w'abakozi bamuyoboka bajejwe gutera ubwoba wese agerageje kubaza ayo mafaranga yabo baguma bakatwa kandi batariko barunguruzwa. None mu gihe rero abo bakozi bariko bakatwa ayo mafaranga, ubwa mbere yaje kuri konti y'iryo shirahamwe Van Transport iri mabanki. Icagira gutangaza abakozi nuko umushikiranganji Venuste Muyabaga aherutse gutega ko amafaranga yose agatwa abakozi arongoye acishwa ku yindi konti itazwi hamwe n'ubushikiranganji. Iyo konti akaba ari ubusa 15 ubusa 80 20 55 700 yuguriwe mw'ibanki CRDB ku izina ry'ishirahamwe ry'abashingwamanza Jalan Advocates. Iyo umushikiranganji akaba yarabikoze atanumwe agishije inama canke ngo abimenyeshe. Hari amatoza rero twashoboye gukora, ukaba twashoboye no kumenya ko iryo shirahamwe Jalan Advocates rifitaniye ubucuti budasanzwe n'umushikiranganji Venuste Muyabaga kuko yahoze ari hurikiyemwo. Aha rero abakozi baribaza ikibazo gihambaye, none n'ukubera ko iyo konti ya Van Transport yunguruza abakozi yahinduriye ikaja muri konti ya kabine y'abashingwamanza itabunguruza. Ico binyegeze cova mu matoza yimbitse. Muri rusange rero abakozi bo muri ubwo bushikiranganji batahura ukuntu
Shikiranganje barongoye bemeye ko baguma bakatwa amafaranga ku mishahara yabo mu gihe shiramwe Van Transport risa n'iryananiwe kubunguruza agacata ko agahindura konte ica ko amafaranga. Ivyo rero bakaba babibona nk'ubusuma bwateguwe kuri ayo mafaranga bakatwa buri kwezi, ariyo mpamvu rero basaba ko hobaho n'umurwi wigenga ukora amatohoza yihuta ko ayo manyanga yose hongere hahagarikwe ivyo gukatwa amafaranga buri kwezi ku bakozi bo muri ubwo bushikiranganje. Tukengurukiye mwese rero mwadukurikiye muri aya makuru, mbasabe kugira ngo ntimucikwe n'ibindi tuza kubashikiriza uyu munsi. Turaza kubana ku ngingo zigiye zitandukanye. Fyonda subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko wibuke no kubisangiza bagenza be kugira badacikwa n'amakuru yose tubagezaho. Imana bahezagire.